bakunzi b'ibiganiro bica kuri no bonesha kure yanyu mukunda cyane Salcom TV1, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho muherereye mwese, uyu ni wa mwanya wo gukurikirana ca kiganiro mukunda cyane Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Innocent. Tudatevye turasangira iri jambo ry'ubutumwa bwiza ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ni ca gatanu. Turasoma umurongo w'8 n'uw'9. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Bakundwa muriko murankurikirana aho muherereye hose, munyemerere muri uyu mwanya dusangire ijambo ry'ubutumwa bwiza rivuga ngo harageze kuva kuri ico kidengeri. Harageze kuva kuri ico kidengeri. Iki ni kiganiro Yesu Kristo yagiriranye n'uwaragwaye. Yaragwariye ku kidengeri. Ico kidengeri citwa Betesida. Yarahagwariye ibihe birebire, imyaka myinshi cyane, imyaka 38. Nta muntu n'umwe yari afise wo kumugwaza. Ugerageje ukiyumvira iyo myaka 38 yarahamaze, birashoboka yuko abari barigeze kumugwaza igihe kirekire canke mu bihe vyarenganye boba bari barapfuye, canke abandi nabo bakaba bari bararambiwe, canke bakagenda mu bindi bikorwa, mu yindi mirimo. Uyu rero yari wenyene aryamye kuri ico kidengeri. Hanyuma Yesu arahashika. Umunsi umwe, umunsi urizina, arahaca aho hantu ari. Baraganira. Bamujije kuganira, uwagwaye abwira makuru Yesu y'ivyitonderwa kugira ngo umuntu akire. Abari bamugwaje ati nta numwe mfise. Hanyuma abandi nabo bari bagwariye aho, nabo bobo bari bafise abari babacunga, ababafasha kugira ngo bashobore gukira. Kuko kugira ngo umuntu akire hariho igisabwa, nuko ofise umuntu akugwaza kandi ukugwaza akaba kerebutse canke abangutse. Kuko ngo rimwe umumarayika yaraza akazikurura amazi, hama uwakugwaje nawe mu gukerebuka kwiwe agaca guhenurira muri ico kidengeri. Birasobanura rero uyu muntu ko yari yihebuye, nta mahirwe namwe yari afise kuko atawamugwaza yari ahari. Ariko Yesu inyuma y'ayo majambo menshi amubwiye, inyuma y'ivyo bidashoboka, yavuganye nawe amubwira ijambo rimwe. Kuri uyu murongo twasomye w'8 ngo Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Uwo muntu arahaguruka. Kuko kuri umurongo w'9 twabonye ngo buno nyene uwo muntu ngo arakira, yikorera ikirago. Kuva ku kidengeri hariho ibisabwa, nuko wizera ijambo Yesu akubwiye. Umaje kuryizera ukaryumvira, uno akibwirwa iryo jambo ntiyitayeho ibindi bintu bisabwa kugira ngo uwo muntu akira. Yumvise ijambo, hanyuma araryizera, hanyuma arumvira, arahaguruka. Ikidengeri none ni iki? Ikidengeri ni ahantu buri canke ivyo ubumazemwo igihe canke ivyo ububayemwo bitakunezera, bitaguhimbara kandi wipfuza kubivamwo, mugabo ntububona inzira, ntububona impamvu.
ntububona nivyo, ntububona uburyo woshobora kuvyikuramwo. Rimwe nta buryo, rimwe nta nkomezi, rimwe nta nguvu, rimwe nta bushobozi, ariko ivyo vyose ntaco bitwaye. Ikidengeri cyarico cyose woba uriko n'ibihe woba ukimazemwo, ivyo biramaze kandi birahagije. Ijambo ryaje rivuga ngo harageze kuva kuri ico kidengeri, cyaba ic'ingwara, cyaba ic'ukugwaza, cyaba ic'intege nke, cyaba ic'ivyaha bitandukanye. Haguruka uve kuri ico kidengeri, kuko Yesu yabivuze. Kandi iyo Yesu avuze abategetse, Yesu yavuze ijambo ryiwe ntiryijana, rizanana n'ubushobozi, rizanana n'ububasha. Wewe wumvire gusa kandi wizere. Uyu muntu ngo arahaguruka, amajije guhaguruka arakira, ava kuri ico kidengeri ashima Imana, ameze neza, ati nahuye na Yesu. Uyu mwanya wari kurankurikirana ku kidengeri, icyo ari cyo cyose wumvise bisabwa ni ukwizera no kumvira. Ngomba ndagusengere uce bugufi aho uri. Ikidengeri icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose, utitayeho uburyo wahagiye, kuko ibyo rimwe rimwe biraca intege umuntu, ariko Yesu yavuze, wowe umwizere. Mwami Yesu, ndahejeje gusohora rya jambo ryawe. Uyu yari karankurikirana, mugenderere nk'uko wagendereye uyu. Iki kidengeri ariko ukimukureko, kuko yakwizeye kandi yahisemo kukumvira. Umutabare, umunezereze nk'uko wabikoreye uyu. N'uyu muvukanye yari karankurikirana, ubimukorere. Bisenze nizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen.